Hello bakunzi ba Abuja TV. Amoro Imana bare namwe mwese mukuri ibiganiro byacu ndazi ko muri benshi cyane mu hingo yose itandukanye. Nundi munsi mwiza cyane ndazi yuko muri benshi ku murongo, muri benshi cyane ku cyubahiro cyanyu mwari muturindiranye iteka, mwari muturindiranye igishika n'umutumire wacu Satbi Satellites benshi bamwita King of Industry, Kenya Empire, byose bimeze neza cyane urako look zahindutse, urako tumeze neza twaberewe. Kaka mukanyu mwamvuga ati ibintu muhindure kwa byose bizabe ama mic okay byose tumatuhindagura. Satbi rero yashitse mu nyubako za Abuja TV. Satbi kucobero cyawe karibu sana boss. Ndabaramukije n'umunezero mwishinda kandi muri Abuja TV. Satbi kesho ko atanga interview ugira kavuwa kari hasi why? Ya niko mvuga kiresi iyo ndakaye. Yishavuye. Oya kakani sana ubangi urubunganira King nashobora kuvugira hejuru cyane. Ya ushavuye cyubona cyambo wundi yaga bisigura iki Satbi? Yaga bisigura ni nka slogan yatanguye wow turavako kandi horaga hevye tuca kuri yaga. Okay. Karibu sana Satbi mu nyubako za Abuja je shaka umbwire ikintu cyambere ugishika muri Abuja wabonye ati so wow. Nabo iterambere mbora muri Tanzania aho ama media TV online akorera abafisi bibanza akorera ko nukuvuga yuko nimba umuntu ashobora gutangurira mu ibarabara ejo akagira office ikintu ciza muyibukije dutangura Empire Avenue na address twari tugira ariko tukaba tuyifise natwe kuko tugenda dutera imbere. Nice kabisa. Ni rero bimeze neza cyane mwabonye Satbi yashiga ku cyubahiro cyanyu. Satbi ndazi ko yubaha abafana biwe cyane abitango n'ababosi biwe. Cyubahiro cyanyu rero ama commentaire turaza kuyakenera, muraza kwandika ivyo mwifuza kugira byose bisomwe, turaza kusoma commentaire yanyu nta kibazo ariko for real icyambere je ntangura kumbwira Satbi tunapendeza sana bro. Asante nashukuru sana shukrani sana. Satbi wewe kenshi iyo ushaka gusohoka kenshi ndagupangira style ndasaba stylist benshi rero banave ba X-boy cyane nzi ko bagiye bakwambika sometimes ushaka kujya muri show baratandukanye banave batwambika tugiye nkongaha X-boy mu video n'abandi mu ma concert. Okay nice kabisa. Mwavyumvise rero Satbi yambaye ibintu bya bring bisa neza Empire uno musi yatugendeye. Satbi abafan bawe bari bamaze imisi babidusaba Satbi ariko rero Satbi rero ndatera inkuru s'umuntu wo gupfa kuronka uko nyene facilement ngo ni mu baririmbyi ba mbere muri industry Abuja Flavor badafa gutanga interview ahari abana si ikintu cyoroshe Satbi kuva gutanga interview bipfa kuki Satbi urabona ni vyiza yuko umuntu aje imbere ya kamera afise icyo avuga ni hamwe iyo udafise ikintu ufise ushikiriza cyangwa tusanga uravuza ibintu bidafashe abantu baratucishije imijisho kandi umuririmbyi nka Satbi yakoze ikosa nukuvuga ko nabandi baririmbyi bose mu Burundi bamwe baravuga yuko yo bari strategy Satbi ko yabakoresha kugira ngo agize show abantu babe bamwibukira baba mukumbuye bashaka kumubona ibyo bari byo Satbi muri show business ari mu cyo kunyegera ari nabyo dushaka ko kako generation ziza zigendera ko cyane ari ibintu dukora byari bikwiye gutangura kera za 2010 ariko bivanye na iterambere rya music industry genda buhoro ariko dutanguye kubikora twebwe kugira ngo n'abana bariko baraza baze babibone barigendere ko parce que bizobafasha cyane mu buzima. Birimbye so kuja muri club every day so kuja gusorora ugafata amafaranga kwa 100,000 ukajya cyarimwe hajya tuyagiye ka club ya Satbi muri club mu kwezi k'umunani muri vacances mafikizolo. Okay dikera kabisa. Okay Satbi jewe ndakunda kubona ama video yawe murafise ngene wipanga no kuri Facebook yawe iravye urafise ngene uyipanga nyene étape par étape ibintu biri nk'umustar kabisa. Shaka kumenya ni system ya management yawe cyangwa wewe uvuga ati no ikiragizo yuko ndagipostinga ikintu kunuku ijya oroza uyigira gute uyipangira nyene cyangwa ni management bigufasha? Ya umunyamahirwe wa mbere n'umuntu yumvira n'umuntu afise abantu
babahanuzi iyo ufise abantu babaguhanura urakora ibintu byiza biri ku rutonde si ibyo gusa n'ibindi byinshi rero mfise management numvira uko ndi kose I'm a CEO of Empire Avenue but I have my own managers bagerageza gushira ibintu ku mustari ariko ku bya rezo socio ahanini cyane tactique na system z'akazi nkoresha antankemo. Okay, nice. Urakunda kugendana na bodyguard ariko no musi mwingani wabazanye canke baje bari hanze. Bari hanze babiri. Yari budazabazanye ka bro. Kibazo abantu niyo yitahukirwa ndakibazo yonche miyora bara. Kunyene nziko mza uratera mutiyaje sana sasa. Kugira 10 metre. Ikintu cy'aba bodyguard sabina gitangu yibonye bro. Bagitangura muri 2009 bodyguard chenda kuri show ya Mise Viva. Yeah. Icyo gihe amatelefoni yashapura launch album yawe yari kuri yari Emerson hachi hako lingwa ma apple mesha kuri Buraya akugahungu kaje nibiki iyo ni ibyo bintu yari yemera mugaruke ndabizi kibazo kuri Sat Binyene ni indirimbo ziwe zikaze ntufa kushira ahantu hawe ari hose mbe yoba ibiki akoresha canke yoba ari ama company kumbure yoba mufata mu mugongo satubwira indirimbo siyo kuyivugiza ahantu hore hose Isaac kandi indirimbo ya Sat B no kuidownloading hajya urashobora kurishira kuri Facebook cyo kimwe nabonye kuri Diamond Platinum urishira kuri Facebook sound nticyamo wareka ku masano ngo muyabona Sat B why bro ukoresha iki kubera abandi batazi iyo ubwo n'ubukomezi bwa label Empire Avenue Empire Avenue nuko mutarabibona cyane bitagiraho bigaragara Empire Avenue ni international label bo akana kabandi nibi abantu cyane ni international label international label igendera critères zose zo muri libye mpuzamakungu kabisa uburyo naho yoba Benten muri libye acaruka agendera kuri norme mpuzamakungu dukoresha dufise copyrights na management ya Angleterre hamwe na South Africa ariyo Africori ngiye kuraba n'amadate yo gusora indirimbo turinda kuyasaba kuvuga yuko ibintu biri ku murongo dukeneye support cyane gose kugira ngo tubashe guteza imbere urundi rwaruka ivyo ndazirikana yuko turiko turasaza ivyo bintu Sat birakora vuga birumvikana Isaac ufise yo copyright yahiva mu Bwongereza sawa bro kuko usanga bashyize kuri indirimbo meme na account ugasanga barayikuye okay nice biboneka yuko indirimbo ya umuntu atoyi downloading agashira kuri YouTube yiwe facilement ikunda ariko ari indirimbo zimwe na system twagize kugira ngo muze muroroherwa abantu aba journalist visa muza tukagira partnership tukaza turakonfirma ko ari ukuntu bisavye before ari ya KNP acakwemerera okay bisigura ko umuntu yagomba kugira ikiganiro gica online cyangwa live koresha indirimbo yanje voilà ngomba gusaba KNP aca gukonfirma okay nice kabisa Jerry kasubira inyuma gato kuri post wa postinze ya cover yuno munsi yo kuza mu kiganiro wanditse ati ndabafite inkuru mbi iyo nkuru niyi bro ikabega kuri Facebook yibasabye ya postinze ay cover y'ikiganiro cy'uno munsi aha nabwo ati ndagiye mu kiganiro kuri TV ivuga ibintu bya fake gusa urabona my god urabona Sat B kwa mwazi turakwazi voilà vugisha na kimwe vugisha kuri bro ye kuraba ndatumiye abantu murabe neza kuja hits muzosanga inkuru za Sat B ndimbi gusa Lidra Sat B heba danya Sat B agizuku mara yakoze iki kabisa ibyo rero ntibyambuza gusa gukora akazi nanjye ntahura yuko umunyesha makuru akora akazi kiwe ariko ni byiza yuko mwirinda cyane cyangwa aba journaliste bose birinda cyane gutyoza izina ry'umuntu okay Sat B miraho nyene uvuze ati abantu baje kuri page za Bujahiti barabona ibintu bya Sat B bitari byiza nk'ibihe for example bagura
dufate kwanza ikintu cya mbere mvuge kimwe cya mbere ukuntu nagutumiye muri press conference yacu uze ufate uvuge indoto ariko muri titre zawe na uvuga ati Sat-B yishyuye naka ndabaza ni professionalism cyangwa ni gushaka view cyangwa niko bikorwa bika selon critère nzije sinasobanukirwa ariko iyo umpamagaye yantake moi ngaha urafise kumbaza byose ushaka ariko ari muri business runaka naguhamagaye ugomba gukurikiza critères z'ibyo ego ivyo Sat-B avuze nivyo ariko dusa n'abasubira hahandi Isaac ni Sat-B nyene ataboneka ni Sat-B nyene umuntu agerageza kumurondera ariko ntaboneke ariko ujya mwanya muto umuntu aba muronse niwo mwanya kumure nawe umuntu acha profita kubaza ibibazo byinshi icyo nico kibazo kiba gihari Sat-B Sat-B kugoyega Sat-B sasa nukuraba tukagira collaboration nziza kugira ngo kuko nago noba Sat-B ntagufise cyangwa ntabwo voilà sawa tukaraba ingene dushira ibintu okay nice aho nyereje ndakubaza iki akantu Sat-B wewe waratembereye ibihugu bitandukanye waramaze kubona zini media ngene zikora East Africa dore na East Africa nafinye ari muri Tanzania voilà ari muri Tanzania niyo nshatse kuvuga East Africa urabona ngene ama TV menshi online akora niko akora ariko uba wamanje kuvuga ikintu nyamukuru voilà événement muri kugira mu promotion ya événement nyene ugacucisha ko kugira ngo ariko byagenze ironke view niko byagenze sinibaza yuko Sat-B warasibiye na logo warasibiye na muri interview kuri mvuga kuri titre muri titre kibazo Sat-B cyane kumuririmbyi kumustar naka yashurashuye na twabasaze mu gitanda izo ni za titre ya ni za titre zikuzanira view ariko hari ukuntu zigwa nabi zambikiceye inspiration z'abantu bafise 40 ans kuduga baba gufana ntibabonye iyi revolution turiko turabamo twebwe kandi nibo bafite amafaranga iselfa ko bagufashe mu serieux barakwima sponsor ntago baza mu bintu byawe gusa babona ko uri nothing ariko ivyo ushobora kubikora ku musician barutse na generation yabo barutse n'ibintu nk'ibi umva nta kibazo ko ababo nababu ariko ku bantu bakuze nkatwe il faut que habaho akantuzenye kubera dufite imyaka runaka muri muziki okay okay nice Sat-B ngerageje kuraba neza ndabona ko wahisemo kuba ubuzima bw'umustar ikintu cyiza ndagishima kuko baririmbyi dufite mu Burundi je nka top 3 y'abaririmbyi bemeye kubaho nk'abastar for real à 100% ariko je ngaruke ko umustar tous les jours yamara umustar uratinya yuko showbiz zigufata cyangwa showbiz zigukurikirana cyangwa amamedia kugwa ko giturumbuka ibi bikugwa nabi Sat-B we nk'umustar ntibingwa nabi ko yabingwa nabi simbaza ngaha ariko turakosobana mu buzima bwe ngo dutere imbere okay kandi ukuri kuravugwa yatagenda neza twarabanye twashira ku buryo kugira ngo tube koko ntuzenye inspiration ya benshi parce que maze kuraba kuri Facebook uraba n'abantu 10,000 sasa napasha kwema kile kese iyo ushatse kubyonga yo byonyene ndashaka kubyonga bose ndabere reaction z'abantu bavyonga ukaraba abantu bagasara ati calm down okay niko bimeze sawa ariko dusa n'abasubira inyuma gato Sat-B yavuze yuko kuno vuga kuri account ya Buja TV ya YouTube channel ya YouTube ngo ariko amakuru mabi kumbure hari amakuru meza iyo wavuze ko ari amakuru mabi gusa iwawe hari amakuru meza Sat-B kana kuri clinic ndaye kuri Sat-B okay icyo tubirande ko si cyane kuko turafite byinshi bikenewe cyane dushaka kugana n'ibyabuze gukora akazi ka oya urashaka muri yafise droit kuvuga sivyo kiri ku mutima kuko nizo baba dusanga two dukorana nabi sivyo je cyo ngaruke ko Sat-B joreka ino interview ko ama live kenshi ni biganiro usanga bifata umwanya munini kandi niho hantu abantu nkira ama exclusive menshi ko ibiganiro bica bijyana no kuri YouTube yacu naho biba bigarukiye kuri Facebook ariko bica bijyana kuri YouTube kugira abantu babirabe benshi cyane Sat-B jewe ndabivugira ngaho imbere ya kamera Buja Hit ni kwanga
nta gwanko Bujahid gufitiye Bujahid iragukunda kandi ritayari ku supporting je nuka boss ariko aravuga ejo ati Indoto Festival bishobora kuyilansa live twese ibyuma nkazosigara hajya so iki ni kintu kumbure cyo ari bwa mbere tugikoze kuva tuwa ikindi naco zivya Indoto Festival nshaka unusanunganira aho nyene ni Sadbi muri Indoto Festival hariko Lacoste n'ama media gusa nta primusic iriko sinzi nta kwa biriko nta techno irimo kubera iki Sadbi nibaza yuko hamaze kugeraho tuyagaciro kabisa tuyagaciro mu kuvuga hamwe twagiye turasaba ababonye amaletre bose bamenye ko tububaha ntibarenga batatu bamenye ko tububaha bamenye ko tubafata nk'abantu bashobora guteza imbere music industry nice umunyamuziki ari branding amaze kuri branding agakora ibitaramo sponsor nizo zirondera muri kabisa nice waje everyday imyaka yose no kwama ngenda mu mabiro buri munsi porque jewe mfise fan base yiwawe abantu twara amamiliyoni abantu bagurikira sasa iyo ubonye intérêt muri jewe uraza utayibonye baki yako nyewe baki hapo papa kabisa mimi nafanya music like a business okay nice Sadbi aho nyene tugira tuje mu yindi nivyo nako ndavuga Sadbi amenye yuko kwanza je nshimire management yanyu kucubahiro cyanyu eka nshimire Kent niwe manager wawe ga staff yawe yose ndashimire kuko nivyo ku bintu bitameze neza kumbure dukora baratwigira bakatugira ni byiza ariko kandi ndashimira cyane ko badutoye nka bamwe mu sponsor ba Indoto Festival twarabavuga ati urabona hari ama media nababwiye ati media ikintu kigira umuririmbyi ibyo navuga ngo nabi mvuga neza ni komo kabisa ariko ariko tubikora neza ije baragire ko Sadbi ararivuze amfete ari umuntu wari kuramuvuga akimva ko kuramuvuga nabi ureke uri kuramu promotinga sasa turaba tugakosora tunenge gusa muri ya promo professionalisme runaka sinzi ko mutari professionnel bindi kwacha mu media ndiga cyane none kuvugisha umaze ko ndakuvugisha ngo sana na cha management nafanya byake sasa okay ni byiza yuko twicara hamwe munafise idea cyangwa afise cyumvira bishikiriza natwe nitwanka media turazi yuko arizo zatureza dukujije je I was a street boy narume street boy ndopora Kenya Empire byose ariko nashikanye ngaha na producer niita mama mu muziki hamwe na journalist niita papa merci ça media na production nice kabisa nduba cyane producer sana nk'abanuba kandi n'aba media ko biri kose nubwo sometimes ducanga gaza gucamo kabisa reka tuje mu bikorwa bya Sadbi kuko ivyo byaheze nashaka gusansigura irya post yiwe ico yabishatse kubivuga ko ariko kandi ico no saba nanje ico no saba nuko bijya bintu bihindura Sadbi aje ko harimo ya commentaire irya post ni bihindura kantu ari hajya mbafise igihugu na bafise abantu nanje afise villa ntanyagati tujuku ndio hivyo nice kabisa ko byose bibereye ngaha the next ni kukuwa to fresh kabisa binakubali sana Sadbi ni muri wa mbere bari mu bari wa mbere ngaha mvuga yuko bafise abantu benshi bakurikirana kandi je ko na Lacoste gusa nta techno irimo nta abizi batumbereye batatu nawe nyenda bikora 2 semaines après barakwishije sponsor uzisaba bagiye muri vacances sponsor uzisaba 2 mois bagiye muri vacances ma fête bisigura ko bashobora kutishura cyane kwishura ariko Lacoste Beach natwe turavishobora nice kabisa ni nkaho nyene Sadbi aciye yumva techno ikigira dandaza ibikorwa vyayo ikora dandaza ibidandazwa vyayo ikoresha umuziki wa Sadbi wa Feel Love byo cha bigenda gutekanira abasabye sponsor barayimwe sidabasaba sponsor ariko nimba bihari kuraba parce que nimba no munsi bidehenge mu kubikora ejo bizoba bitoroshe ni kuraba baka muri systeme nziza parce que OBDA 2020 gatangura gukora yaga mu bundi buryo bukaze cyane birinde batagira ikibazo mu company yabo ko yo Sadbi agize
agize yafexe company runaka n'abakozi bagira ikibazo amafamiye yabo bagira ikibazo ugasanga akazi karabuze parce que dashaka kugufactura même 200 millions déjà ucabugara company cyangwa ukija muri shit cyo buhemba abakozi nabo babura icyo baha family ugasanga wa turishimye kwera gusikinira okay cyari kintu cyantera amakenga cyane Isaac kuko kuri Kisat B baza cyane kuri YouTube gushiramo copyright akaze ariko ku bantu bavuze indirimbo ziba atamusabye uruhusha atabakarira system ya OBDA yana kunyira akazi katamuraba OBDA itangwe gukora bien parce que ndashaka kuja ahantu hakubitwa ni box we office iki kwa okay nice ariko iyo office abantu batugiye imbere hazoba ari igipolisi jejwe kukurikirana ibikorwa byanyu okay nice reka rero dusubira inyuma gato Sabi je ndamuzi kuva kera Sabi nimwe baririmbyi navuga yuko bakoze cyane Sabi umazi imyaka ingahe mu muziki duhere koza gaha neza na neza natambye 2002 2003 2004 ndi muri studio biranga ngo ndi muri studio biranga ari byase gute nje urukato nuko bavuga ahita kandi ntangura neza na neza bien ajya ari umugwi mwe mwabonye voilà honyera bitwa GHB voilà nawe nyine ariko bakubaza niwe yabandikira imiziki bro ntabandikira neza abajama bari batatu harumwe yarafite akaboko guki kera yabandikira 2005 2006 urabona ninjiye muri studio 2005 neza na neza kwa Bochum uwa mbere nari nawukoreye kwa Romeo kwa Bochum ngira mstomrembo irafata fresh abantu barambona nibuka yuko nagiye kuririmba kuri La Pirogue cyo gihe ari gifatishe okay bahari okay atraza cyo gihe ari okay nabandi baririmbyi ndagenda cyo gihe nambaye amakala ya kala rasta nka kala za bomba za rasta zijya rero zambaye bakwita umubono umukozi sasa ndagenda baravumagara Sadbi iyo ndirimbo ndayifite ndavuga ati iyi ndirimbo kweli yavuye kuko nasabye T-Max T-Max ajya general musabye timseri saide nipatie namba bandi kabisa na double B cyo gihe na Shebemanti bari baje bitwa izina ndagibagiwe one by one bagira concert hagiye rero muzenye kuri La Pirogue sasa ndagenda duya stage barahamagara Sadbi njena mpya kwenye muziki evan abantu barapinga cyane aya ati to abantu bakera bagoye bro my god ati to yo bono wewe kama ni fake na faizo karaza barasta sasa hari muri 2000 hari muri 2005 kicha saki bro like is black evan anje rero nikatia rongo umutima ugumye turagenda tu ndawukoma ndawuvuza umuziki tikabaje ninjira na ninje ndaba DJ guza parce que bo bari bamaze kunyiyama ndaraba DJ only DJ piga beat nikapigwa pa umrembo kwanza ba public kwanza sikia kuja watu kwa tunaponda wakatulia wote mejeje wati wa sala mejeje agaru nuonyene dabo na chemona bwarundo muziki urashobora kumvira miki je fonce je parce que n'abajeshi bari bahari gusa ruko sari tumera nyine sabari muza nk'aba brothers so ndaririmba mvuye ngaho ndataha ngenda kwipanga neza turimuka kigenda ba mu cyarabu turimuka tujya mu Kanyosha tujye mu Kanyosha muri 2007 kana wari ukiwa kwa mama nkiba kwa mama icyo gihe nibuka yuko mama wanje ariwe twahangayikana cyane mu kubaka inzu yo mu Kanyosha ufasha something
après niho twaja mu Kanyosha ndunga umugwi ndagira umugwi Bwana Vesi ko gitwe n'abasore batatu kwanza Snoop G Pop Jeezy hamwe na Nanje harimo n'undi mupeti muto yaririmbye Vesi iyo ndirimbo muze muyirondere ishiremo abantu ngayira ndayibahe muze muyisana One day indoto yari one day tuzoshika hapo ni haja ninja Yesu hapo nishakuwa star twende kazi we wana bari ibintu by'ibyo okay ndayibonye so game ntibari bwaze hari n'abandi bari bwaze ko twatanguye mu Kanyosha antangiye group akantu gato ukwere uburyo bwabura tuvuga tutega tube nk'abantu 12 muri group imwe kugira ngo tuze turatanga 2003 amara musora sorry ndirimba Geraman niyo yari Geraman ya director wa video tugiye akorera 600,000 yego ku mashine za zindi zimigongo sasa ni exportation igutora 3 jours okay 3 days uri disong ari nko group y'abantu babagumusi bakegebe turaguha inoti utazanye video nga tutakupiga kumaliza bro ndizoro kwambi umva nacaye wangomba ko ndarayo antake umukuru wa group ndagerageza turashika ku ntambwe runaka ndabatwara neza turashika ku ntambwe runaka turakora za ndio zetu turakora izibo muri biraro hajya mu Kanyosha inyuma yaho Saidi Juma wahoze ari maire de la ville yarambonye arampa deal y'indirimbo ndagenda turaje izo ndirimbo zari zakazi nyene za company runaka turagenda muri studio icyo gihe nanga record yari vuga ari muri 2009 muri 2007 voilà icyo gihe hari Inanga Records hakora Ameripro na Big Bass ari nyuma ya park ndirimbo Amira arambona ati hariho ubundi yitwa Sebo DJ Sebo umva yangiriye imbere cyane akonvenka cyane n'abandi kabeza ama indirimbo ya mbere yampaye yitwa Zogendi wanyu saba abavyeyi nawe ni irakoma petit yuko sawa iyindi yakayindi Chanel ndamushimira parce que icyo gihe hari umuririmbyi nari nasabye collab ariko atayimpaye ariko Shani Queen we yaciye ayimpa Shani Queen ahari hose amenye ati waragize contribution ku muziki wasa mbe wo muririmbyi yo bari umuririmbyi mu bigeme canke mu ni Shani Queen oya wo muririmbyi yamwimye ntago ntibikenewe yangu tuchafuza abantu byarabaye kanzi kabeza sasa Chanela aranyemerera icyo gihe Chanela yari hits par rapport parce que je n'ari upcoming Chanela yari superstar ya namashimira Chanela cyane iyo ndavyibutse niwe muntu kwanza novuga ati noshimira mu ba star kabisa niwe muntu novuga ati mu ba star ataba producteur basohoye ntuzenye Amiri hamwe na journalist Landry Mugisha abo barasohoye abandi baje mu nyuma ariko Chanela nawe yaragize uruhara icyo gihe nyene cyaba producteur n'aba journaliste basohora okay nice arama collab tukubita ntiwigumure ubukene sicena voilà iravuma ivumye rero bacavuga ati okay twakubonye wabitoye Amiri arimuka agenda hajya kuri MA Bwiza ahantu hambereye kure cyane kugenda n'amaguru kunava mu Kanyosha n'amaguru bakabyiza my god byarangoye ariko ntacu iyo umuntu ushaka ikintu urakigore ushaka kigura ya nkaza mvayo ngaruka n'igihe n'abafisa ya ntuzenye ya bisi ariko nkagura ikaranga n'agafegi kuba agafegi ndagafashe imyaka myinshi hama
nkavuga nti reka nihe morale nkagenda n'amaguru nkagura n'ikaranga n'amazi nkagenda nkavuga nti nafise bisi nkagenda n'amaguru Mungu unaniona kweli nibaza yuko Imana yanyishuye apartiri y'ivyo yizo muzenye passé nagenda cyane kumbura umuntu yisundije yake yose bro ya sinari bwabivuge na hamwe eba ni exclusive kabisa sasa tukaenda sasa kwa MA tukaja kuri MA rama album inkuru y'ukuri na kuke boss wa niwe yakoze cover wow cover zinga niwe yazikoze wow nawe yaragize contribution wow muri career yawe kugushikana handi hani sasa tukapiga album irafata kuva icyo gihe naranse kuvako ati turagenda kabisa bigati subire gurupora ageze kai utuke uryame ufaye nini ugirene sinshaka baki ule okay nice Satbi merci sana uduha exclusive kabisa tari nubwo niyo mpamvu tubabwira ati live kabisa twama tuharongera utuntu twinshi turara umwanya mwiza wo kuyaga n'umustar wacu Satbi aho nyene tukiri muri histoire yawe ni byashike kuko Jack narigeze kumva hantu sinza nakumvise ngo byarashitse Satbi muri histoire yawe sinzi ko ari byo sinzi ko ari shureka ukitubwire ngo harashitse ahantu wiba n'amafaranga mama kugira uje muri studio it's true sinivye mama ndetse mbashe no gusaba ikigongwe Imana yanje n'uwo muntu witwa Ibrahim bikoreye sinivye muhira icyo gihe hari muri 2005 nyene nondre indirimbo amare so indirimbo yitwa nawakilisha tumeritene pa Bonadir ariko ni byiza yuko kahise tukavuga tukamenya kuko arafasha n'abandi je narigeze kuyiba Oakman ku musigiti yumvire wandu biwa kama biri je nivyo Walkman ku musigiti ndayifata ndayinyegeza hajya kuri Marcus ndayinyegeje aba baruko barambona bati mureke ndagaruka ndigira vyose ndiriza bavuga ati twakubonye ariko ndindi gusimye kora gose indirimbo urumwe amafaranga yo nosora indirimbo yaje ya cyo ndibuka ko bafashe barambuha barancisha bamboshe barancisha icyo gihe nibuka yuko aba kera leta iri huno munsi yari kiva mwishamba ari ukuntu umuvyeyi yashagutwara bakaguha igiti yego vraiment ya that is true ko bimbo naciye ngenda ndagigiti ariko gabana ndagigiti njyama ahantu hari ibintu bijyana sinzi ngeno bivuga mu matafari ibintu byo mu gihano nyine ya byo mu gihano ngo navuye ngaho mfise yindi leso nafashe n'ikindi kigwa sinasubiye kuyiba ku bwo munsi okay nice kabisa Satbi uruve ko bakunzi ba Hits chemboni impamvu Satbi akara sana uri kuramuzanira blague kuri career ye chemboni impamvu akara kuko wacemera byinshi man biri no muri bimwe atuma ataboneka bro kabisa okay nice Satbi gushika kuri no mwanya rero tuko tujayo shaka ufise imyaka ingahe y'amavuka tarakabanga mfise imyaka 31 urakuza ntuka Satbi uri iwanyu muri wanga kwa mama papa barahari papa mama barahari okay je nkirageje kuraba muhiri wanyu n'abamizilma nanje no mumizilma na uri mumizilma Abubakar Karume okay mama yajakiriye gutanga ibintu byo kuririmba Satbi kuko mama Karume umuntu akunda sana idini je ndamuzi mama Karume n'ubu ntiyo muzaniye iby'imiziki ariko rero mama Karume harageza ahantu ashigikira yayibonye ndabitanga uvuga ati arabikunda nta kumva arabikunda byarase ko tubimukura asharashigikira igihe cyose n'ubu ngiye mu makosera na niombe adua sana nk'ubu nahuye na trouble mu mwaka n'umuntu yambaye hafi cyane ansengera tusa uheruka muherekera yiga ejo Satbi misi yose rega turabana mama turabana okay ngo misi yose man zo foto ari mu modoka ndakurudi sasa
niho guca atangura kunsapotinga guhera mu mwaka wa Wanaves, icyo gihe cya Wanaves ko niwe ngo nafata amabido yiwe ntakubita ingoma na Wanaves akaza agasanga ibido yiwe yayipasutse akavuga ati nta kibazo turabura irindi we wari mu byo ukunda ushaka kuva icyo gihe n'ubu aransapotinga ariko ansabira iherezo ryiza buri munsi kuko azi neza yuko ibyo ndimo bitarekuriwe n'idini nanjye nicyo kimwe nanjye kuko ndashaka iherezo ryiza kugira ngo ejo ninataha kwa data nzotandumere. Satbi birashika ubu Satbi numwe mu bastar baririmbi uko wanengiza pesa nyingi sana kwenye muziki wao. Ndiko ndabibona kuko ndabye movement yawe movement yawe isa n'umuntu ari kwarengiza kanoti. Ubiro umuntu agutora ubu Satbi asabwa yuko azabaza amamiri nanga. Revolution yaje hirya y'ejo. Ndashaka kubemerera yuko muri 2010 icyo gihe cya 2010 cya inkuru y'ukuri ntago twari twamaze kwitahura. Twari hit cyane hama tugakorera 60,000 30,000 après 2015 twaragwanye iyindi ngwano naragwanye ndasubiyemo naragwanye iyindi ngwano y'ibiciro ndayigwana n'aba artist benshi rero benshi barabyungukiye nkuko n'igiciro cyabo cyaciye kiduka kuvuga yuko muririmbyi umukuru udashobora kumuronka munsi ya 4-3 millions aho rero ni favor natanguye gufata 1 million neza ya concert muri 2017 imagine avec ton carrière ndomana cyo gituma fise ubwoba cyane ubwoba maze gutangura kugira ubwoba bwiki ubwejo hanje hazoza ubwo bwiki ubwoba bwejo hanje gute fitire yake shaka ko ibintu twubase muri 2010 gushika muri 2015 byarasamutse byose narabisigaye cyo ko yatanguye muri 2016 aduga 2016 ngo natanguye kandi 2016 fise ubwoba kandi ko twogera kandi mu mwaka uza ibi byose no rero nk'abajene bagufightinga kabisa gukora cyane nice kabisa Satbi duva ko ibintu ari bimeze neza cyane by'amateka reka tuje rero muri imyaka rero Satbi rero mushasha tubona ubu Satbi no munsi urondera no kuri WhatsApp kugira kwishure biragora sana Satbi why ni wibaza ko abavyo tuma abantu bakubona ko bwara sana suko iyo ugeze 1 hour wanyandikiye nkangugura WhatsApp après 30 minutes message yawe iba yageze munsi ndakira message nyinshi cyane sana because number yanje iri kuri page ya Facebook iri kuri januzenya page Facebook yiwe ya kandi ni number iri abantu bose sana abantu bose barifise ndafisa abo nishura kandi ni vyiza ko niyo menyera ivyumviro byabo hari abantu babazwa n'ivyo nkora bacha kuri rya WhatsApp bakankibura kandi ntabumvira nkunda kwishura abantu bankiwe paraporera bambwiye ati hello watesheje uheruka kublock umuntu ryari kubloka nama naba blose arabandi baza bafise ibindi bintu umuntu azana stories zimeze gute kubloka batumye nabandi abantu ugasanga naragutusiruri ndakubloka kuri page yanje rwose ndavuga ati no sa ibiramperturba ariko hariyo degree gutukana hariyo degree yo kurenza gutuka umuntu imbwa bono amajambo atari meza kubwanje ni kawaida ariko hari amajambo umuntu akubwira nk'ubu imagine umuntu akaza kugira ati ngo unauma ukimwi imagine ikintu aba yashase gushika abashaka gusuvuge kugira ngo screenshot kumbura si ndabura ico bituri ndavuze kibazo birabaza gushika Satbi akishura kuri commentaire kuri Facebook mura nabishura ngeti toka rimwe na rimwe barakuvega Peti toka kwa masikini. Naambia si wewe, unaweza nikakurusha familia yako wewe ana tuma kabisa. Bana leo bacha kubita screenshot. Mabonde yishuye. Mwabonye. Taba ingo mwese. Bacha batingana nanje cyane. Ariko ndatahura rero ko ari lifestyle.
tubaye nivyo wahisemo guhita kubamo. Ndakiriye kumenya nyene nikumere n'izina narifise ikintu ndaje ndongo n'ikintu ndamubaza avuze Magonde nce nibuka akantu kigeze gutrendinga kera Sadbi kiva mu novuga mu Rwanda Emerson na Fabio barasohoye indirimbo yise Magonde Sadbi turimvira ko Sadbi yavyakiriye nabi ariko mu nyuma turumva Sadbi ryazina yagitiriye Sadbi aho ni base ma play base Ko byagenze gute grabyemera kuko ntiyavyemera bijya bi Sadbi harageze n'izina satura amabafu nagemeye intebe Hariyo ndagutagira ibintu navyemera amabafu nagiswe na Kidumu mu mwaka wa 2012 icyo gihe yatwara radio hariya muri Kenya yakoze concert hajya ati nko kumfagiria nyene uyu muhungu bamwita Satura Satura ati mabafu Satura Bernard rero nabifata nk'ukumengo ranya nagiye sero n'ukuntu ukura ugenda uba develop ngati ni gwarugwango ya n'abantu bari nyita nka shavura nka birane sasa umunsi nagiye kurifata nkari hagaciro ni umunsi umufano wanje nzi wa mbere yanyise Satura amabafu uyu aranyemera anyita Satura Bernard Satura amabafu kabeza nukuvuga yuko ari izina abantu n'indirimbo bro turagira muri studio Satura amabafu itirafatisha wa mbere yakoze triko muri yanditse ko Satura iri ni mu ndirimbo zaciye kuri East African TV muri nayibonye Mama TV menshi Nigeria n'ahandi urumva yari indirimbo ihezagiye ko urumva ko indirimbo za kuvuzwa international sivyo nagiye muri Afrima nagiye muri hikano rya Afrima muri 2014 ndagenda muri Kora 2014 Kora 2015 mba muri Afrima mbaye nomine n'indirimbo Nyampinga urabona kuba international ya sivyo ndafise imyaka myinshi mu muziki aho se wari kumwe na Kentp Kentp nari sinigeze twigeze tuva twatanguye gushaka gukorera foto twatanguye turi bato Kentp na Tati nanje kuba cyagiye cha freestyle yo mu 2011 namumenye Kentp namukuye kwa Itizo namubonye quality yiwe ya affiche ndayibonye kuri social network navuga ati uyu muntu ninde ati uyu no mufata turabo umwe gushika muri okay nice kabisa Sadbi rero niwe mubona uno musinga Sadbi ni mtu mafanikio sana numva ko Sadbi uje munsi ya 4 million 3 million ntibikuda yuko mukorana ntibikunda ni show musi yangaho ntibikunda kandi biboneka ko ugenda udubuga bukebuke uzoshika no miliyoni 100 hiyo inshallah okay nice Sadbi rero reka tuze kuri Indoto Festival ni festival nubwo kangahe Empire itegura festival deuxième édition ugambira concert ariko twageze festival because nta muntu agomba kuguma hamwe tugomba gutangura umutera imbere kabisa that's why twayishize kuri level festival bivanye nuko tuzokora samwe ibintu nka festival nyene itandukanye hagati festival na concert ni haraba imice itandukanye abartiste batandukanye haraba abartiste ba peintre aba artiste bavuze imiduri bakera muri festival imice yose ingoma imice byose okay sikena umva no artiste umva uwari we wese mu artiste Sadbi jengerageje kuraba la Costa bro ijya stade rateye ubwo ari abantu numvise mbona amakuru nakuye kuri show yejo show yejo yari ifite amakuru menshi irindi rare ndabeze rero ari babaza ati ngo yitereye upako mutuma mwana iwezaga ngo ye back niyo nashaka gushika Sadbi ubona yuko ijya cyangwa hari undi muntu kumwe muzo bamufatanje kugira ijya ahantu huzure n'abana b'igihugu abana b'igihugu kuko amakava aracyasohoka barashoboye abarundi ku munsi bagenda bumva ko bakwiye gushikira abaririmbyi babo kandi baciye ubwenge barabona ati uyu akwiye gushigikirwa bariko Breva reko ari revolution iriko iraba siko muza kubibona byose nimwe mubikora ariko ntimubibona ubwo nyene muzoyibona mu nyuma ejo nyene ari umuntu numvise ariko aravuga ngo sinavuganye nawe ariko numvise ariko aravuga muri bajya abantu ariko kuri show bari baje nyene gukurikira bajya baririmbyi yavuze ati iyi stade nduvuga kino kibanza hari umuntu umwe agishobora
cavuga izina rya Sadbi cavuga ati nitwahura na Sadbi nzomubaza uburyo akoresha kumbure yugira biduze ngaha wenyene iyo hope yo honyine hari mbe indoto twese bariko bizogendaho izokuzura ndashaka kuzuza nasenga Imana avuga ati Imana afashe kuba kingira imbere ukagenda turi abantu beza nimuze murabona ibyo dukora ama birds marking navuze ngo niki ntabwo turi abana bawe nta gato ariko rero music na birds birajana ariko rero dufata umwanya w'Imana yarazwe na n'imitwe barundi arazwe abantu bakunda sinaje guca bass urumva usenze Imana bakora cyane ibintu byawe biragenda neza ukamenya ngene utwara n'abantu kuvuze Sadbi wowe bari imyaka myinshi mu muziki byarashitse harageze ahantu bwati apanenda kwa mfumu vraiment ukaja ku mufumu nyine ati akurabira sindigera nja ku mufumu kuko iyo naragiye ku mufumu biba byaraheze baravuga yuko ngo mufumu n'Imana bidahuza bro Jenny ni my god Imana yaje niyo cyabona nkaba maze kuja ku mufumu narimye Imana yanje aho gukintwara nuko Okay kabisa ureo ni Sadbi satura mabate katubira mategato sabe mu buhinga bw'ijuma gi atumirira mategato kugira Sadbi gato rarushe mugo ndabona manaje giti yarabese bariko barasabira amazi ati fuki wa Muhammad bwira etapi kurikira ni vya bass reka rero tugaruke etapi ya kabiri turagaruka rero dusoma ku materi yanyu ariko kandi tuzaza kumubaza tubazo dukeya ko benshi baravuga kutwidogera ngo birashika zirakaze bro bass za Sadbi Sadbi ama bass bass yisangije man kandi rero ndazi yuko ibibazo byinshi abantu bashaka kumenya voilà bass ariyo bass nyene just baravuganye na mama yake bro turabona iganiro cyacu turi kumwe na Sadbi satura mabafri satellite yaga byose nigwiwe nuko ibintu bimeze neza cyane ndabashimiye mwese mukunda ibiganiro bya Abuja TV tubagira kugira like kuri page yacu ya Facebook ariko kandi kuri YouTube ni gira subscribe kugira ibiganiro byacu bane bigushikako kiro iganiro utakibonye live ushobora kubibona kuri Facebook ejo cyose murazi tubikora kubera mwebwe turi kumwe rero na Sadbi no munsi mutumire witeka kabisa kucyubahiro cyiwe yaduhaye umwanya ukwiye kugira avugane n'abafana biwe kugira avugane ibintu bitandukanye na Sadbi uno munsi rero nkuko twabibabwiye yuko Jenny Isaac Classic Jenny Isaac Classic hamwe na Benishu turi kumwe nawe ngaho ariko kandi turi kumwe na Sadbi yari umunambwiye ngo turabereho merci asante namwe muraberewe kuba muri ko muraturaba gusa muraberewe mutumye abaririmbyi banyu TV yanyu begwa mutumye n'igihugu kibego nice kabisa Sadbi reka ndabona amakomateri ni menshi cyane mfatemo make murandi ko ndabona ngaha kuko Sadbi afise fan base nini cyane y'abantu benshi cyane badukurikirana Dieudonné ati ndabasavye munsabire Sadbi kintu uti Dieudonné arashaka gukorana mu ntoke naho hoba agasegonde kamwe uti wo kwemera gukora gusa mu ntoki Buja Hit TV iri neza na neza amande ya Palais des Arts kuri galerie yitwa gute galerie Flick and Flag simbira ngaye kiganiro kitarahera okay turamukanye nice muramukanye na Sadbi ni hafi nyene ya Palais des Arts ngo bivuze canke ko batabizi cyane rero shaka kubona hafi nyene ya Bonesha FM aho Bonesha FM ya kera byose birashoboka Sadbi genda pole wangu ndabona ibintu bimeze neza cyane Elizwe kumbe nawe okay nice ndabona mana yanjye Sadbi big up sana bro umwana w'umuhira witwa Ariela okay undati sawa vip na wewe uko fresh Sadbi poa ati Rankunda Leonel ati unda yitwa Prime ati je ndashaka kubaza Sadbi ko hariho indirimbo za kera zimeze neza zitara YouTube umuntu yozironka gute zirahari ndafise projet yo gushira kwa indirimbo za kera nyinshi kuri YouTube yanje vuba kuko zari nyinshi kandi nziza icyo gihe umuziki wari ugifise akanovera pana ubu ngubu uririmba amajambo abiri ukabura hitinze
nibaza yuko nzozishira kuri YouTube tuzibona. Nice kabisa. Jerimana TV te Isaac Beni na Satbi Tony bon muraberewe cyane, merci sana. Hama mumbarize ati nivyo koko Bell Nice barahebanye hamati kuki post zawe umuntu azisomye sanga zirimo iki sinaho cyase kuvuga showbiz yashaka kuri post zawe kenshi ukunda gushira mu tuntu showbiz ati kwanza kibazo cya mbere ati Bell Nice VP muri kumwe cyane mwarahibanye iki ni kiri exclusive cyane ko mbere ushobora kutubera umuco no musi muri Buja Hit. Bell Nice ni ikibazo kiri private ntago ndakivuga kuko twarigize kubona stati yawe ati I'm single yes stati yamaze iminota 30 kuri WhatsApp yiwe tarafuta I'm single sindi single kuri he nturi single nturi single Bell Nice munashaka kumwire cyane hari ubundi ni vie privé ndababwira umukunzi wanjye musha vuba za dawe nyende kumurira shaka reka vuge cyane navuganye na mama like Bell Nice navuga ati bana ni aje isafi urako ratrending urako yabona mbo ari stati ya fake novuga yuko Bell Nice yarashirunka uzi arayihakana avuga ati usije we sinogira ibinye mbo agati amakuru yabona agati je amakuru ko ndayabona agati shaka tugira ikiganiro about music abatwe tuvugana Indoto Festival agati ngurvango byonye tuvugana Indoto Festival yaheze ati changira maduti turibuka muri conference de presse nzenye Satbi CEO of Empire yavuze ati ndabafitiye surprise guys ku munsi wa Indoto Festival kandi rero nabonye na cover ya Indoto Festival kandi na Bell Nice azoba arimo araposta roma ndabafitiye surprise cover je muziki ni management je biri mu muziki na management kumure iyo surprise bazora umunsi basubiranye Utabera ibintu byo rero na Bell Nice ati baby ngo naguhevye Bell Nice avuga ati Bell Nice none ko nziko mutama yaguhevye rero muboza iki big nyere gisa mahera byo genda gutega ivyo wonyezo bikushira umunsi wa Indoto Festival Dani ati hai Buja Hit murakora cyane kandi mukora neza cyane hama Satbi aririmba neza cyane okay uni nawe yitwa Mutama nduwa mwana abanguka cyane nashaka ngaruke nkubaze muri Indoto Festival umufana afise kibanza cyagute okay umufana afise kibanza cyagute ya mufana ni kibanza ciwe muracizi ni kibanza gikomeye cy'umu boss nitwa ko ari wa boss banje uravye inkuru kuri abantu banze unashaka kubagwa nka concert y'uraho sinzobashize kuvuga ngo abafana nibazo baba bakubagugwa nibaza yuko nivyabaye byose umufana ariko se yakoze hamwe no kuri ku ruhande rw'umuntu yagize action nawe nyene reaction en tant qu'artiste nibaza yuko twese dukwiye kuraba twubaha abaririmbyi bacu twubaha abaririmbyi d'abord kuba dukora ibintu byiza hama twongere natwe abaririmbyi twubaha abafana kabisa niba boss okay comment nyinshi cyane bananje Satbi umwami w'umuziki uravyemera Satbi for real umwami w'umuziki muri music Buja industry ni ndashaka kuvuga yuko niko kiongozi bora ndumurongozi mwiza ndi murongozi mwiza ndabazanira iterambere ndabazanira ama video ya quality ndabazanira good music ndabazanira ideology nziza nta mpamvu yo kutavuga tuti ndumukozi mwiza gusa rero ivy'abami bayivugabo nanje birangyohera unyise king nta unada yankicyubahiro nawo bawo hari umukobwa yitwa Jennifer ati ndamukunda Satbi s'il vous plaît yavuze ko ndamukunda Satbi s'il vous plaît icyo mumpa anyibukije indirimbo icyo kuma ariko noshima uva mubwire nicaye icyo kuma yaga Satbi biramaze gushika abakobwa bakagustressa sana ma nibwo buzima tubaye
Zira vya baga mna bako. si stress Jesse ndayifata nka stress kuko ifo ko umuntu respecta sentiments z'umuntu ni nkuko n'umuntu tudafise ububasha bwo kugira servo zacu ahubwo dufise ububasha bwo guserva sentiments zacu. Kumbure ndafise ikibazo aho nyene ari ikintu Sadbi yavuze byerekeye nuvuga mu artiste yewe yarafashe nabi umufana mbe hajyanye nka Sadbi nuvuga umuririmbyi yitwara neza muri industry ni gute umufani wiwe yo kwifata imbere yiwe umufani wa Sadbi gute yo kwifata imbere ya Sadbi? Kwanza cyambere Shaka kumenya abafani bawe Cyambere. voilà. cyambere kwanza hari ukuntu muhura n'umufana haraho ahantu ho guhurira n'umufana n'ahantu hatari guhurira n'umufana muri concert aba yi rendezvous ya fan na artiste kuri stage fan kuri place niyo rendezvous ya artiste. I don't know how mufana ashobora kugusanga ahuri na bounce ufise nje gituma ngenda na bounce na stand up Kabisa ubaye imyaka myinshi mu muziki biramaze gushika bakaguha isumu action aramaze gushikira gushaka kachi kama mwenyewe kwa kachi tunikashimenda kukachi kati ambao ndakukachi before brother agagabale birakubako ntibirakuba bakwita kaje nanarimye bishitse Sadbi ugahura n'umuntu abwira ati abafani ba Sadbi nandero bagira uyumva gute? Ntabwo bafana banje n'abantu bambere bafise indero team Satura abantu bambere bari respect afise indero yawe badafise indero bakaba bahura n'abandi mbona batafise indero muri bama bacafuza uburemwe umuziki w'Urundi abantu baba barawanse bavuga bati n'abavoye gusa twamegeza kudoza na team Satura ifise education yuko après gushigikira Sadbi urasohoka umaze kubakwa kwiyubaka ivyumviro urasohoka ugafasha n'abandi muri industry ifise abajeune benshi bafise ideologie yanje muri industry mu domaine atandukanye journalism everywhere. Okay, nice. Sukamwo reka nje ngaho iyi point Sukamwo ni post yawe nabonye uri kumwe n'aba sister like Sukamwo kwa ni king na Maslay Queen Atari ingoma inatengenezwa na S2 Keys. Yes. Okay? Indirimbo Sukamwo niki nibiki dusuke niki ni indirimbo Sukamwo iki nibaza yuko indirimbo abantu bakwiye kuyisirindira nka surprise bamenye birimo kuko mvuze ni Sukamwo mbashaka abantu bategere bazo rindira ejo ndayishira hanze official video kabisa. Official video mina piga nafunja mzee ejo none ko ntarese umwaka wose ndarekeza umwaka wose nifanye nini sasa nisubiza umwaka wanje nice aggressive mwaka hari umuntu Sukamwo iyi ndirimbo wayirimbye yonyine ni wonyine okay production ya S2 Keys ariko tukaba twayitanguriye ngaha gacamwe akantu ka Cole Damage because nagomba inkunda cyane gukora 100% cy'umuntu wanze video dukora kina kintu paba ya yagize participation runaka niyo mpamvu mubona no munsi kintu pakora ama video adasanzwe ubu yatangura na mise bika aho niho nashaka gushika kuko nabonye ngo ndabona ko bikenewe yuko tumwizera it's time because I'm a good quality ever ija song yawe na Erika ni nziza sana video nziza nibaza yuko muri iki gihugu quality nkazijya tutajya tuzibona dushimire cyane abo twakoranye harimo na TMG kuri kamera ya Red kuvuga ko kamera twamaranye imyaka 4 atamuntu n'umwe nta mutayizi Red camera uri yakoze ni izi ndirimbo ya Sukamwo Red ya Tribeca ya na Sukamwo yakoze Red ni Sukamwo ni ndirimbo nakore video hanze igihe mbashaka kuri indege nkagenda gusora indirimbo hanze tukwira ngo ntagacira ibintu byanje ariko
ndiko ndatanga yuko guha agaciro ibintu byacu ari ikintu kuba kigomba kuza ubwa mbere okay bikoreye mu gihugu ni mu bikorwa nyene twovuga ko ndafise ikibazo nyene mu bikorwa ni Satbeat mubona mu ma concert ya hani wacu ariko nituramubona yurira indege agenda mu mahanga nuvuga muri Europe cyangwa muri America be Satbeat tuvuge ko abarundi babari yare batamukeneye cyangwa ni Satbeat kumbure vyerekeye agafaranga arabisa n'ubaniga cyane fise request nyinshi ziburaye abantu benshi bashaka igiteramo hanze benshi cyane ariko rero dufa agafaranga kuko akubwira ati ingukorere CV bizovugwa ko wagiye sasa mimi ibe vitu mimi nataka ujipodoe tu nimepiga maisha hapa nazoea maisha yangu hapa nakuwa kidogo na mapema nipe hela invest Nigeria ubuzima sinagira icyumviro cyo kuja kubiburaya mu buzima cyangwa cyo kugenda ngo ngire musese zo kugenda iburaya parce que nzogenda tunaje ndashobora kwitiki nkagenda okay dukiri ku muri suka mwari umuntu yanditse commentaire yitwa Rodrigue ati mumbwirire Satbeat atarabe post kuri Facebook ya Wonderboy yavuze kuri iyo ndirimbo yiwe shasha ya suka muramaze kumenya post Wonderboy aguma nkurikira supporting I don't need him support sishaki support yake pana ache tu nifanyira ngo staki kama nasikia vile brother asante tu kwa yote nifanyia lakini support yako bakiana na la onyele kuri Wonderboy kumbere turamubona Nelson B muri Afisha Idoto Festival kandi turaziko Nelson B ariko kuva muri Trust Nobody be hajyanye bisibireka yuko Satbeat canke ashakomesha cyane Wonderboy habyo gukomeshanya Wonderboy twokwiruka kuki okay twokwiruka Oscar Bigirimana ati ndi nyuma yawe Satbeat tera imbere sana Celestin ati mubarize ko afise indirimbo shasha iraje ejo official kabisa sukamwo mama nibazo sukamwo nabyo nzi shiramo abatubwira ibindi basukamwo shiramo dushiramo imistari dushiramo Idoto Festival aho rero ni hari akabi umvise abantu bakugira ati Satbeat mura boosting indirimbo zanyu byakira to boosting booster gute views views aya ni to boosting zija ni views of original Satbeat we YouTube yashobora kwinjiza amafaranga ya kwezi ataraka YouTube yanje yashobora kunyinjiza $150 ku kwezi 200 iyo nasoye igikogwa gisanzwe ariko yari igikogwa gikaze cyane igana kuri $1000 indirimbo zo kwinjiza monetization ni muyifise n'amagana mu by'amafaranga indirimbo zishobora kwinjiza amafaranga ni yihaye Satbeat ari indirimbo n'ubikinyinjiriza feel love ikabigeze kuri 700 yirishika muri 1 million kupiga press $700 man $700 Satbeat urafise umuduga wawe kabisa wawe waguze amahera gose ubwa mbere uguze umuduga amahera yawe wimfise gutesa umuduga cyakumenya gusa how nagize rero ndagura umuduga hagukora udandazo kwa ba jeune bo cyane bo mu muji tugiza akantu cyo kwirukira ku muduga mwiza hagukora ibintu by'akamaro bituma ujya muduga cyangwa ikintu cyose ushiramo amafaranga kikuzanira ayandi ruba ibindi byose ugomba kubikora mu nyungu only that's the system tugomba gukoreramo so nawuguze n'ubu niwo nkifise naho byari ryambere gushika n'ubu niwo nkifise ndamaranye à peu près hafi umwaka n'inusu kandi urakomeye uragumye urashobora kumfasha kurondera ubuzima no kurondera ibindi tuduka Satbeat yagiye uruka kurira bisi ryari bisi kurira bisi muri 2013 okay Soye commentaire hari umuntu witwa Dudu ati mumbariza igituma Satbeat atagira ama concert ari live ino ruguru nka karaoke wacu mu Kayanza burya umuziki w'u Burundi uherera buja gusa mva mukunda buja sana ntabikira mu ntara za interieur mu yumvira iyo ni politique ya governance ya buri ntara bigomba kuryohera abantu babo une seule fois que
governance y'intara abatware babitwaritse abanyagihugu babo baravuga ati tubazanira abaririmbyi kuko ibi biratuma umunyagihugu aryoherwa akura mu zindi stress n'izindi niko nako bigenda hantu iyo babone ko abaririmbyi bataza mu ntara yabo baragira effort bakaza bakevita abaririmbyi bakaza kubavugiriza kugira ngo uzibye man ndi kumuri cyo kubona papa gendo ndurinde ngagenda gukora video mbandishe nka $1,000 nico gituma nanje mbashaka kugagaruka. Okay, nice kabisa. Ni Momo from Master Music, Momo Melody avuze ati I'm here. Bandanya Satbi gusa kwita King Bibi komeza uducira inzira unatubere akarorero natwe bato bawe turi inyuma. Bon wavuze ko ari bibi. Kandi umuririmbyi simbona ko ari bibi. Simbona ko ari bibi. Hariho King of Kings. Ninde? Imana. Inyuma yuko imbere yuko umuzungu atuzanira Bible hariho King. Twatwagwa n'abaking. Kandi imbere yuko tumenya yuko hariho Jesus twari dufise Imana yitwa Kiranga. Bora story ile gasa. Ni Islam but nimejua Uislamu nilipozaliwa. Nimekuwa Muislamu kwa sababu nimezaliwa katika dini ya Kiislamu. So I think kwamba vitu vyote bilikuwepo byose byamyeho nagishasha twazanye ku isi byinshi twarabisanze bakingi bamyeho naroshobora kuba king wa interview shobora kuba king icyo cyose nta kibazo kandi nta kibazo gitira umuntu nuko nawe ashobora kwita King Momo cyangwa kambi yana kwita King kuvuno munsi ndakubatije uri King Momo King Momo ariko gusiya kuba munsi no hejuru ibibazo by'umwanya na kabisa reka tureke umwanya Young Love ati Buja hit big up sana kuko mwanzaniye umuntu ari nkumbuye narishaka kumva akajwi kiwe live Satbi natubire gato sukamwo live gato sukamwo buryohe sukamwo shiramwo buryohe mu buzima baby impamasi indani muri jewe numva ndiko ndaka nari yumunyu wo munsi yo kwa Rujongo tequila burya jewe ntacyo zingira waka tequila Indoto Festival itariki imwe mu kwa mbere itariki imwe ukwezi kwa mbere 2020 zo mwaka na show imara nari yumunyu mishi uzananye na tequila nukuvuga mbashaka amazi ndayimanure indirimbo ndayibone ndayumbe ejo sanga ejo anytime zeri hewa ejo sizeri dimate bro direka tuje kuri Indoto Festival buraje cyane cyo kinje nifuza cyane kumenya Indoto Festival igitaramo kizoba itariki imwe ukwezi kwa mbere 2020 tuzatwugurura umwaka n'igiteramo gisara kuri La Costa Beach. Satbi wariyumviriye ikibazo cya déplacement cy'abantu La Costa ni kure boss ariko kandi naho ari kure abantu benshi barahakunda kuko na hano haryoshe kuri irigirori ariko na cyane ko ibirori byawe tumenyereye ko biba mu ijoro cyane birahera night sana kubera uburyo birananira abantu ko bataha est-ce que wivri kibazo cya déplacement cy'abantu gutaha mu kiyo turakorana na La Costa Beach ba partner banje kuva Kigali mu 2016 wa mai kibanza icyo kibazo nabo bagiye kugifata mu minwe cyane bus kugira ngo aze abari hati benshi bakunda kutubwira uko tuyabone Satbi yego urabona nabari muri ville barayabura kuri parking sasa nari gihe turonka amabus akaboneka make ariko ugasanga haje abantu benshi okay byiza ko abantu bo kwiorganiza amateam menshi abantu biorganize bafate bus ya déplacement ya bus yabo baje byose ikwinjira izobaranga ni 5,000 kuko murabona ko tugomba gutera intambwe twinvestisa amafaranga menshi mu muziki twasavye abafana bacu ko twoduza ibiciro tugatangura ni concert tukazotangura kurisha 5,000 n'abaririmbyi bose yaba upcoming cyangwa kugira ngo umufashe upcoming gutera yindi ntambwe na wenyine ufashe umustar nawe gutera yindi ntambwe irenge yaba agezeko
Yeah. Okay, nice. Hama Indoto Festival umusenzo birimo abaremvyi bangahe? Tumaze kubona cover Ba Empire cyane cyane ariko hari n'abandi nka Champagne, Alvin Smith, Afro Smith, dushaka kurondera Fablov dukundira ko urabona no wiwashi umunyakanisha kabisa dushaka kurondera ibishobotse twandikiye management ya MB Data parce que no mwana yakoze neza this year muri umwaka ni dushaka bari bose bakoze neza ariko abo dufise abo muri Empire, Ben 10, Ben Nice, Best Life Music, Miss Erika, hariho Mr Champagne, DJ Pro, Alvin Smith, na Afro Smith, na Nelson B. Yeah, abo nibo bamaze kumenyekana ariko na Estanisha zo barimo. Wow. Aramaze confirm. Yavuze confirm kira. Nice. Hariho abari barije kumbure twitege. Baracyaza. Nari kwifuza basi tugasangira umunezero ndabwira management yanje bavugishe abaririmbyi bo muri Bad Boy nabo nyine baze twizizire nuzenya beza ko bazavyeme biravana bavugana na management bikunze bahawe ikaze bose sasa biva gute bariko barakompaha na Bad Boy birafite icyo bifasha mu iterambere mugize kiwa comparison ya bonje ndumuririmbyi kwanza ndashaka kubwira abantu bagerageze bareke kuduhiganisha n'abaririmbyi bangaha ahubwo batware hanze nice okay urafite indi collab kumbere twitege turekane ni na Sukama ariko indi collab international collab Nigeria nzashaka kubabwira abafano banje bazi ko muri benshi collab nk'izo zigoye kuronka kubera bisaba uburyo bwinshi kasanga bisabye $40,000 umuntu ari ya $5,000 muri concert ni ibibazo niyo uyasohoye atinjira nashaka gusaba ko nimba ntazobikora abana bazoza muri generation z'abazobikora muzo bashoboze Sadbi hari umuntu usomeye commentaire yiwe ari muri Canada ati yarigeze kuvugana na management yawe Kentby bagusaba amafaranga menshi ashaka kungana na Diamond est-ce que ibintu nimona why ntitubasaba ashaka gukungana na Diamond ahubwo tubasaba amafaranga dukwiriye rwose natwe tuba dukeneye gukora turinvestisa amafaranga menshi mu muziki ushaka kugira ngo ngende kure gusa nzogende Burayi nzokuri indege mboni Burayi wariyo ndi muri business biratandukanye ngo turi muyinga turafise groupe yacu tuko turorganiza tuzomanuke kuri Indoto Festival tuzoba bisara eko wala kozi kayanza mese ara amakomantere rero menshi ari ngaha tuzo kuyagaruka ko ndabona amakomantere ni menshi ara Shasha Elati love from Shasha Charlie wendifuza ubumwe mu baririmbyi b'abarundi ndifuza ubumwe mu baririmbyi b'abarundi Satbi birakunda ubiravye ubona ko bishoboka nani ndabyifuza none nko bifishitse bukagira ubumwe bw'abaririmbyi imyo musicien umu president y'obandi prefect y'obandi imbere tukacha tusigira aba legend badusubira imyaka muri industry ariko aba leader ni baki kuba mu leader sikuba ukitanguye kera kinye kuba mu leader ushaka wataburi hafi kuba mu leader bisaba abantu babayobozi ese gabirano y'ingabiro kuyobora cyangwa ufise na spirit y'ubuyobozi ni nko nyine Isaac je no vuga ariko abafana nibo babigwamo abaje baravuga n'amani aba base yatanye ari umuntu uri kasubira commentaire siri kuko mu commentaire menshi ko turatora mu ajya bibazo bikomakomeye kuko twuzuma byose tubishobore hari abajije gusa izina ry'iyo mengabira ngo kwa Berry Jack umva kino kintu sa ikibazo mfise nta kuntu Satbi na management yiwe tubwira tukaza twambaye ibintu bisa akatubwira nka couleur bijou tuzo twambaye nk'abafani biwe ugira bizo bisa neza cyane kabisa yaga boss banje barama idea couleur bijou dede wavyumvise abafani basavye ikintu cyiza nibaza ko tugiye kubikora dress code
Okay, Samantha ari umunyantukani muramutse yitwa Yusuf ati muramutse Magonde mubwira ati aduhe collabo na Black T araberanye cyane. Yego twari zikoze n'ubu twozikora Black T ni mwene wacu twakuye hamwe ndetse n'ubuyenzi ko tweyajya turababona. Okay, Stabi mwiriwe namwe ba journaliste mwiriwe ati mbariza umutumire muti mushize indirimbo za kera kuri channel ya YouTube hari ico bikwaraga Stabi mushize indirimbo za kera tuzozishira ku nayo ishuye kandi nitwaya Swaleh Andrea ati huyo nakupenda sana Stabi niko Kenya ili lini utatoa ngoma ukiwa pamoja na Sauti Sol? Nyimbo ipo lakini wamekuwa busy sana na kazi zao. Dunia nzima kufanya kazi na artist wakubwa inashika kupata miaka 3 kazi haijatoka, lakini kufanya kitabu nasubiri, lakini inshallah mwezi wa pili na nyimbo mimi na Medi mbona kwa sawa. Mwezi wa pili indirimbo yawe na Medi bari bavuze ko itazobamana natubereye umuco na byose irahari kandi niziza cyane. Sabizisha kumenya ingorane yabaye kuri irya ndirimbo yawe na inde ya muri Tanzania inde Dully Sax sohoke muri rya Sans hari habaye kizo njisha basi nani uyu si watu tunatumika nao. Ati mbona ka video Sabi ati kundi video yanje bayi ati Sabi ndakundi tujyawe cyane. Wiyumva gute bakubwiye yuko sound yawe isa na Double J? Yari commentaire sumira sound ya Double J isani yanje. Okay, chamenya ko ndo inspiration y'abantu benshi kandi Double J ndamuzi turafitanye n'indirimbo yitwa Ntacufise kera nabakiriye bavuye Gitega. Kwa Miri ari kumwe n'undi musore Chris Busy asigari DJs vyanwa byinshi cyane sinzi ngene ndamwibagiye afise vyanwa mana yanje Moses umusaza bameze nko mu Nigeria. Sasa bana icyo gihe twarakoranye igihe nagenda na Smart twarakoranye igihe cha Pre-Music cyose na abantu batoze cyane Double J batore cyane Double J uzosanga ni waraba neza usanga Double J ata bintu byo kugira afise uzomubona ibyo ma bass ntabwo afise ibintu by'amajambo aruhana. Nice. Hari umuntu yitwa David ati Buje Hit muri abantu b'abagabo kabisa hama mumbwirire Satbi ijya concert yiwe ariko arategura abona gute ni azodufashe ayigire live kuri Facebook kugira turi kure twibone. Yego tuzogira live urumva yuko iki ni ikintu nacyo gishasha exclusive ati izo biri live kabisa bitu binajipa live kabisa. Okay, ati we El Haddad Samir ati hello Buje Hit n'umutumire nigeze ko mumeze neza ariko nagira mbaze akabazo kamwe umutumire Sabi ndemeza cyane ko hari byinshi uri what my god comment nyinshi cyane irataka musomere bose El Haddad ndamuzi nk'umuntu yubaka kuba imyaka myinshi ikomenti irataka Sabi El Dad ari yanditse tubwira ati binatubwira indirimbo bavuze ko we na B-Face kwiriho kandi baduhe indirimbo yawe na Lolilo. Irahari indirimbo ya B-Face Lolilo ni legend. Would like ndashaka gose gukorana na Lolilo kabisa. Abuziki none Lolilo n'umuntu yahuye gusa n'ivyago by'abana b'abantu ibyo bashatse ko mpura navyo nanje ariko yari umuririmbyi mwiza kandi yaduserukiye neza kandi n'ubu urabona ko ariko arabikora neza cyane. Sasa ibyo byose ni guhitaho uvuze ibyagushatse kuvuga yahuye n'ibyo bintu baki
hari igihe abantu bamutoteza cyane amwinjira mu buzima nibyo bashatse kongera gusa basanga je ndarakana basanga urakara sasa nibyo byamubaye ko ariko yaragiye yitahura uno munsi ariko ari strong kabisa kandi ari legend sana legend ndifuza nawe gukorana nawe comment nyinshi mara oya ni nyinshi frame nani vyo nova imbere kuko jewe Satbi ndagukunda uko wimereye n'ukuri uritonda uri umuntu wanje ndagukunda birenze asante kandi umukobwa Satbi hagati y'abakobwa n'abahungu abafani babe benshi n'abana wiraza kubera indirimbo z'urukundo ni nk'abo bose tuvya kubwanje ugishize ku munzani ni nk'abo bose abakobwa n'ibice bingahe kwijana 50 kabisa really kuko iyo ngiye muri concert mbona abantu ba mbere bashabiki ari abakobwa oh my god ya mama chunga life okay bimaze gushika Satbi wasanii si watu wazuri bimaze gushika Satbi kuri Ndoto Festival festival bishitse uri kuraririmba bijya bintu usanga abafana mu stage da sara urafise slogan yawe ukunda ngo dusare bishitse bikagenda uko Satbi birafise ngene mwatikanye kujerekeye security kuko ndakuzi Satbi abantu bawe urafise ngene wasarisha nyine bagasa kuri FJ na muri Satbi ndatanga urafise ko hari show yigeze guhomba kubera Satbi yaraduze kuri Satbi hari show yabereye kuri FP Satbi araduze stage yavuze ijambo rimwe gusa ati show iraheze acha rivira ibintu byakurikiye yarakajagara Satbi habaye ingorane zo kubabara abantu security yipanze gute umutekano w'abantu itari kimwe security yawe ni security y'abafan ba itari kimwe umunsi nabonye muri ivyo bamwivye umunsi nabonye muri ivyo bamwivye ariko ndibaza nti how umufana agushikira antake artist uri muri concert ashaka gushikira handi bouncer dukeneye aba bouncer if you uskuru umufana muri ivyo akomeye koresha money turaba bouncer batandatu 10 kajuwe ni star kugira ngo bikurinde sasa jewe kuri iyo kote ndafise bouncer ndashaka kumishikira uko nyene ama hazo wari security keke security wow urumva ni security kabisa parce que abafana banje baragoye iyo bahaye muziki cyane barashufa sana la tuje kwanza kuri stage ikibazo cha stage na sound la costa agenda yizi apana ijya twabonye nyene urabona kuri stage ni stage nziza cyane iriya stage irakwiye cyane ni stage nziza cyane je narayishimye paraporo ijya ya mbere ariko ni nziza cyane kugira ngo hejuru gusa dushaka gushaka ecran gusa ibisharizo kuko nirahera sasa ni kuyipanga tugakoresha ibyasho nyene na Costa Beach ni nababwiye ko aba partner bacu babe kandi mugiye bariko barakora stage nkiriya bizo dufasha kudahangayika kugenda kurondera abana kaza kumva kubwiye ngo 15 million rero mugiye mu kuyungunganya tuzokoresha stage ziza cyane bubase shasha kuri Costa Beach hari umuntu abagiye yitwa Even Nicholas abaje akabaza ati naomba kuuliza kwa nini wasanii wa Burundi hawasikiki nje ya nchi mfano niko Dar es Salaam Tanzania ila nyimbo zenu hatuzisikii kabisa tofauti na Rwanda why wari muri media tu muri Tanzania Satbi kintu je navuye indirimbo nka Don't Cry ikuravuga nasize yo PR indirimbo zanje zikurikira biravana n'indirimbo shaka kugira promotion parce que system ya promotion turayifise muri Empire plus byari ivyo very soon indirimbo tuzokora mpuza makungu tuzozimenyekanisha muri Tanzania en tant que abantu turiko turakora
Burundi burafise ikibazo kuba abantu babwumva nabi si ivyo gusa n'ukuntu babwumva ariko rero bizogenda bukikibira. Okay, nice. Arimo nabwiye ati irankunda Sylvain ati mumbarize ngo collabo yawe na Meddy izosohoka yavuze mu kwa kabiri collabo ya Satbi na Meddy izoba iri hewani. Ati harundi abaje akabaza ati s'il vous plaît ndakeneye collabo ya Satbi, iyindi collabo ya Satbi na Fizo. Tubigiye mu byo ukunda nta kibazo ndi tayari ariko tubikore kama biashara na business hapana kujyohera tubikore nka business biduha amafaranga menshi. Be hajya ijya collabo bakuranye be na Fizo ni indirimbo ya Satbi cyangwa ya Fizo? Ni indirimbo yari yanje yari wawe yego. Okay, Satbi Satellite King mbe Empire Records izotangura gukora ryari muzoshiramo producteur nde kandi twamenyesha yuko twabonye Satbi yaje ngaha na Koli da Magic kumbere je mbonye Koli abaririmbye ari kumwe n'aba producer abari ikintu grateye kwa man atubera umuco mu nyubako za Bujahiti na Koli ari ngaha shaka tubwire Koli ni big producer ndemera ko tatizo zirasara na muri East Africa yego kabisa akorera mara sasa nta kazi kanje nemera kugwa kadashi mu Koli hari akantu gategurwa rero nicyo gituma Koli turi kumwe muri Empire yama azaga kubita turirimbo tumwe afise kontra zindi ariko yenda mkeneye aramfasha akaboneka kuri n'umuntu nawe nyine aribe kugira ngo umutore mama we yego rera goye Koli ndagusabye zino ereka Koli tumuhamagare nuko yaramutse abafana babuja hisi Koli n'umuntu agoye kuronka mwari kureka kipanga kwanza aramukanye gusa. Oh my god. Okay, ama comment ni menshi cyane. Jean Claude ti Satbi uranizere cyane kwiyumvira guhiga bebe byerekana ko ufite objectif nziza. So Bantu Boy, please Empire Avenue egal one by one. Nuko mubibona rero twakira umutumire niyo mpamvu twakira umutumire Koli da Magic bro shaburankoreye ko Koli datere gurure dafize rukugera meze neza cyane kuko Koli kumuronka Koli karibu kwaza muri Bujahid. Nakoze cyane bwa mbere unje muri Bujahid je nakoze muri Bujahid cyane narahabaye naraharaye muri no studio ni sari bwaje Koli kucyubahiro dawe Satbi kuri tuyihanganire gato tubazo tubiri cyane tutatu Koli watubwira ko ari big producer wewe na Satbi muri ko muragenda na sana hariho akantu gategurwa Koli no jewe Satbi n'umuntu wanje cyane nibaza ko Satbi n'umuntu yatangiye kuza kundondera mu Gatumba nkora muri GG Productions y'abatipe ba Tip Miri ba Pascal araza uyu musasanga umwega nkuba waciye imodoka ya noir kabisa arabakora jewe nje kurodera wewe for the first time hariho ikintu ndakumvamo nkeneye ko dukora aho yari indirimbo ya bo nibaza ko nicubira ko aba 90 nari indirimbo ya Prince ya Prince yari irenze cyane kumwe rero nicyo cyamuzanye arambwira ati je nshaka dukorana numva birankoze ku mutima turatemberana gato yaravuga ati ko atamenya nk'ubu hari tuzoronderana ikindi gihe twasuye gusubira guhurira mu studio kwa bamiri muri iko muri next level umunsi umwe hari ikintu bigeze kumwibutsa twarahuye muri next level ari umuganga nari icyuma ndakanguka ndavuga Satbi sio yeye labda yari karakora indirimbo ya electropop ukuntu menga yari umukobwa wo mu ngagara rero inyuma y'ivyo vyose histoire irabandanya cha dusubira guhura muri projet neza na neza ku ndirimbo nabujemo gitari barimbanye na
na producer Washington. Ivyo bintu ya solo nikoreye Rero arambwira ati bana je shaka dukorana ntambwe rero muri ingo niho tuca dukorana feel love project hambe. No inkuru imana isura inyuma twakoranye indirimbo aheje kugira accident. Shimira Imana Yari dukoranye kweli rero aje kugira feel love nuno musi maraso yacu yatuye niyo so indirimbo akurikira naco kirenze ivyo vyose nuko tuva hamwe je ndumunyakanyosha ni muvuga kuri haruguru y'abo gato urumva rero mwese muva hamwe byose ikino babwire ko bikori twatwaye indirimbo Don't Cry ku producteur araho avuga ati producteur ayuguruye projet atuyuninde cyangwa kumenya ibi uyu ninde yavugije indirimbo ati izi ni za ndirimbo ushira mu producteur ayuguruye gusa akabwira ati ndaje nagaruka imagine baba dora twemera hanze ari bari kukubwira uko bwa wundi Nico gituma 2020 ni nahanyene mu gahina. Nice kabisa. Koli jezi ngaruki wawe kaka. Koli kubera iki utakunda kuboneka mu exclusive mu interview. Koli kubera udakunda kuboneka mu media. Koli si umuntu wa kamera. Why Koli? Umva uko kubita hitwa swingiza. Sio swingiza. Rero bisanzwe kuke twaramaranye igihe arabi. Je umuntu nkunda kwiyugarana cyane. Ndashaka kugera igihe numva umenga sishaka uko indirimo shasha ntaramenya ikintu kigezweho ku buryo Sadbi ambwiye ati ko ndakeneye akakantu ntirirwa ndaje kwirirwa ndondera kuri internet bisigura ko ngamba namaze kwesho bisaba ko ambwiye ikintu mba ndi ku mwanya ndinze mvuga ati ndagiye kuri YouTube ndababara cyangiye kuraba gusoma kwanza mu gitabo ndababara ndumva ko menga yaransitse kuko yacuvise avaye wanje rero umwanya munini je ndawumara ndiko ndiyubaka jewe windani ko ndi mu producteur andero yo kubumba umuririmbyi mu artiste ni kintu ni profile inkurikira inyuma yo kumba mu producer je tumba ngene ko nubwo nzokora indirimbo imwe ibari indirimbo imwe mugabo y'amateka kujya umwana wanje mu myaka 30 narashaje azara kompara n'abantu muri Nigeria bavuga ngo barakomeye avuga ati papa yari umusaza yari umuntu akomeye apana ko azara twenga ngo papa ngo na warade ko ushobora kubandusha ariko nkompara nabijya biha kabona ati papa yarakomeye nico kintu je nirukira hame ibindi navyo ukunyene ngenda menyana nabo bafisa amasirkwi management zogera nanje ndabonye ngamu n'umwanya muri wana baragerageza nyene kuza barankoresha tu interview baya avuni baguma banyesera mu tuntu umuntu agirwa n'abandi ngabo je inguvu nyinshi ndazishira muri party yo kunyubaka kugira ngo nkonze kuri touch ku ndirimbo ya naka umve ko hari ikintu gishaje hari ijambo ariko kumbwira ukuntu tumaze igihe dukorana Sadbi yambwiye ni ibana jewe haraheza amezi anganya mbata umwaka numvise akantu gahindutse kuri kuntu usanzwe ukora aranamana ama example arambwira ati guhera hana bisigura ko arumva ingene ku munsi ibintu vyonge nubwo noba ntakara mugabo uwuji wanje ntatahimbumure Koli urafise ukuboko ko guhitishinga sana indirimbo nko kose ku ndirimbo iravutura sana urumva nkaya ndirimbo jugumira uramaze kumva jugumira Dr Cloud ni indirimbo ifise quality hera haje za producer benshi bo mu Rwanda tuzi twemera abanyandiki bambwira ati bro vraiment wewe ifoko Koli jesha mastering renze yo mujama Koli jesha kumenya musanzwe ukoresha iki turekanye n'ubushobozi n'ubumenyuzi wewe ukoresha kugira indirimbo ukoze ku indirimbo icyambere ni discipline kwanza icyambere ni discipline guha agaciro igikorwa uri kurakora kucubaha umaze ugiye agaciro bisigura ko umwanya wose uza gufata kuri ico kintu nimba ari ikintu wunda afatira iminota 5 ugifatira iminota ushaka usubiremo wumve ko ukeneye perfection umve uri kuragerageza kurondera ibyina bw'icyo kintu plus ukimara ku mwanya plus ugumuronka ama idea atandukanye nuko avuga ngo byinshi birarenze kwa mugabo ibyo ukeneye muri wewe umva ko ubikeneye nyene rero nibaza ko hanini cyambere ndashimira Imana parce que umwanya munini impa wo kumva cyane ibijanye n'ivyo je nkeneye gukora Imana ni ibimfashamo cyane mugabo ndafata umwanya cyane wo gukora kurondera
ivyo na cyane cyane kugira ngo serve abantu banje numve ko nanje akarimbo kariko karavuga ndenganye indimo duheruka gukora muri Empire Avenue bene namaze guheza vyose nza n'umusaza bwe ngo papa ngene agapiano kakanigo kavuze ngo uri mu modoka ntarenganye gusa cyumva signature kinambwiye nico ikindi naco gihari ivyumviro ku vy'abantu kuvyumviriza ha mugaca ubihi iyo ni point for cyane ya parce que artist abafise idée barakaza mwumvirisha yambwiye gusa ngo byose ndumva ni bon mugabo ngene agasignature voilà umusaza sinavuze kabiri rimwe navuze igice none kombinazo nk'iyo uraryoherwa ukavuga ati n'uyu nyine yabaye signature y'indirimbo ariko hari uwundi ubwira ati yacha bine bitubiye n'uyazamanje kabisa Koli wewe kugira umuntu umukore indirimbo bigusaba bisaba ko umuntu abaje ameze gute afise nkangahe mu mufuko nibaza ko muri no mwazivye Koli tubandanye na muri umusaza atubwire ngene kirazo kiduwa sibyo none amajenzo ufata umwanya wanje bien muri Ndoto Festival kuri azo performing tegerezwa ko indirimbo na mumbabarire cyane mwamwibagiye muri list ya Ndoto Festival mwamwibagiye abantu bafata kuri en tant que producteur gusa why twe muri list ya Ndoto azo performing en tant que artiste tugomba kumuha honneur en tant que artiste abizi agendera norme musicale guhera kuri melody guhera kungene apanga amajambo yiwe wumviza indirimbo nka za ni indirimbo y'ubu ariko izomara imyaka sano n'ukuntu bimeze rero turamuha ntuze ikibanza kuti artist kuba ngo nanjye ndo artist ngo oya ni artist kandi big artist imbere yo kuba producer ya so tukuma mu Ndoto Festival kandi ndabashimira vraiment Empire Avenue hafi cyane naramba hafi best studio yabo studio ngize ngo gukora rya risiko twebwe dukora ibintu we have a politics we have a big politics toraga post kwanza studio muzabibona gusa ikigiye cha film turakure ikigiye cha film icyo gihari mu gitondo saa 4 za Carmen avaye ko mumenye ibindi byose muzamanze mu kajya kantu kuvuga ngo we are Empire Avenue ibindi navyo bizoza aro dade twa ne marako tugenda byakane ngo igano kiraryoje cyane ndasabye ni muheze amasara aheze umwanya uraheze amasara aheze jewe reka ko twanaronsera amahirwe kuba mu nabo bose satunisha kumubeza tubazo tubiri Koli ya Koli vipi unampenda Gigi urakunda Gigi ndamukunda kandi nawe urabizi abizi kumukunda cyane ama ikibazo cya kabiri no kubaza nti urafise umwana ariko raforma muri production ego n'ubu nye tuko turavugana ubu ndafise undi mushasha mbwa ndafise nabandi bari inyuma urumva mu kwitegura urategura na kazoza kabandi parce que good leader apansa kuri we agapansa na future nice kabisa na kibazo cha bonus nta chindi niba ibibazo bikomeye nicho nakubali sana urabere ko umujournalist Koli mumba sazi tubi ikibazo cha mbere je no mubaza uzoma collab wanyemereye ko ndi umu artist ndagaza bwira kimubaze nashaka nanisho kibazo ko collab ihari kandi birenze cyane kuri kambere kakabiri utekanya kugenda mu modoka imeze gute muri concert Ndoto nzoza muri V8 yahejeje show yarubiza cyane Sabi ndagushimire cyane ndabashimiye nanje kwanya mwamwe igenda kimeze neza cyane mwakoze cyane ama commentaire menshi mtuwarire ntitwasoma yose bikunde Koli nawe ndagushimira merci ndabonye ko nzogaruka nzotuma ngaruka nice kabisa akajambo kanyuma Sabi akajambo kanyuma ndabatumiye kwanza muri Ndoto Festival mwese muze mudutere iteka twongere turabe ko two kwitera iteka twuzuze la Costa Beach en tant que abaririmbyi Burundi
TV icya kabiri reka ndabatumire ku ndirimbo yanjye zosohora ejo video mugire subscribe my YouTube channel indirimbo ni yakozwe na video director mu gihugu cyo hanze S2Kids hamwe na Koli baraparticipa muri byinshi numva biza kuba ari power inshallah ikindi nacyo support our artists abantu bakurikirana cyane Beef ndashaka mukura abana mu Beef tukura abana bacu mu malebo muri Beef tubakore ukundi kuno n'izindi ideology kugira ngo nabo bazobashe kuba better kuruta umwana Safi ndafite abana babiri no gatatu araje nice coming soon bro okay nice kabisa Koli akajambo kanyuma nani icyambere ndashimira abantu bose bagira ivyo bakora ingufu zose kugira ngo umuziki wacu utere imbere na cyane cyane ntibagiye gushimira Bujahid TV merci sana ndashimira na Sabi arafise abantu afise mu rugo rwiwe kandi bakomakomeye ngira murabibona magenda asuguma ndakunda ngene ino generation turi muno munsi bariko bagerageza kuza bariyegereza aba artiste bato hari jambo Sabi bakunda kuvuga ngo gender ziko nanje je nzoba nashaje ngabo ikibazo yambwiye kare ni ndategekanya kubaka undi muntu ashaka kunsubirira ejo utegura undi muntu nawe nurumva ivyo yaratanguye kubikora n'umusubira aboneka abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba industry yacu n'abantu baba manager bafise uburyo bwo gufasha begere nk'aba basadu bafise abana benshi baze batereremo ibintu begere ama company bamwe bwe babaze ivyo bizashaka kudufasha cyane mu industry yacu ko dukeneye support mu buryo bwose mu byinshi amadashimira abafani bose bakunda umuziki w'u Burundi nice kabisa ni byiza cyane santu bijegera ndagusoze kiyago cyacu no munsi tucugaruku ku bintu bibiri kimwe ngira ndagusabe utugire akapela kindirimo abantu barakunda je ndivara bakunda ijwi rya for real really live kabisa icyo ni cyambere icya kabiri nashaka ndagusabe yuko amatike bishobotse yosohoka karenge festival tubona abantu bagura amatike hakiri kare kandi ndasabye yuko hamwe mu hantu bazogurira amatike no muri Bujahid azohari koze kuri na sponsor mwari duhaye nice cyane murakoze cyane okay na story yawe je ndakene kuzoyikora Sabi kuko rafite story ndende kandi story ndende ni byinshi ntovugira hano ariko muzo mbaze tuzotuvugane neza n'igitabo cyandika nice kabisa Sabi akapela ndimbu ya msenyinshi signorita we signorita ngiri gituma naje kukuraba ukanyenyekeza signora 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 umutima uratera nkambara karato nkaza kukuraba yaga nyegeza yaga Sabi merci sana asante mzee wakoze cyane Koli nakoze cyane fire boss ego sha merci sana gira subscribe like na share mtibagira kugira like kuri page yacu ya Facebook nitwa Isaac Classic microphone ariko kandi yari kuri nari kumwe na Benshu uno musi abatumire bari biteka cyane bari exclusive cyane umusama ibintu byinshi wacerewe kigaro kiriga kuri Facebook yagize gusanga kuri YouTube ibintu meze neza cyane Koli yagize mu nyuma ariko yatubwira ibintu byinshi murakoze cyane mwese mwakurikiranye mwakoze cyane mwese mwakoze cyo mukora kugira abatumire bacu bashike ngaha dede wakoze cyane mami wakoze cyane Kent B wakoze cyane Sabi ugira shike ngaha abafandi ba Sabi mwakoze cyane mwese gudukirana ariko kandi staff ya Bujahid mwakoze cyane ku bintu muguma muhindagura kugira ibintu bigende neza cyane tuzosubire ku munsi weje ku bandi batumire bashushe Lucky Nene bye